Sifa na shangwe kule mbinguni, sifa na shangwe kule mbinguni, wamalaika wanamwimbia Bwana. Sifa na shangwe, haleluya. Oh, sifa, sifa na shangwe kule mbinguni, sifa na shangwe kule mbinguni, wamalaika wanamwimbia Bwana. Sifa na shangwe, haleluya, haleluya, haleluya. Ndabaramukije bene data, nshuti z'umusaraba aho muri hose. Amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo nabane namwe. Muri kumwe na Françoise Habonayo. Ndahaye icubahiro Imana Data kubw'ubu buntu ingiriye kongera kugaruka imbere yanyu, mvuga gukomera kwayo. Imana ishimwe. Reka tubanze dusenge. Mwami Yesu, ndagushimiye kuko uvyemeye. None rero ndakwinginze Mana, ubane nanje, undongore, mpwemu wawe mwiza, antegekere ibyo nkwiye kuvuga, uzobukoze. Kandi Yesu, hezagira abankurikira bose, bagirirwe umugisha nawe. Ibyo bashatse kubashikiriza Mwami, ntagire ikibibanyaga, bavyakire nk'uko wabirungitse. Urakoze mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Haleluya. Navuze ngo sifa na shangwe kule mbinguni. Hariya mwijuru bafise ishimwe, bafise umunezero, bafise gutazira kuko Imana yavyemeye. Imana ishimwe. Haleluya. Hano ku isi turashima Imana, ariko hariya mwijuru ho bahora bamuhimbaza uko bukeye uko bwije. Umwanya wose hariya batazira yera. Imana ihabwa icubahiro. Ndashimiye Imana kubw'uyu mwanya Yesu ampaye. Hari haciye iminsi, ariko Imana irakoze. Imana irakoze nkuko nabibemereye. Navuze ngo igihe cyose Mwami azompa ico mvuga nzoza. Nta bindi mbaje kuvuga, si kuvuga ngo mfise amajambo arenga y'abandi bene data bose bahora bavuga, ariko ni ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ryamara rishasha uko bukeye. Imana ishimwe. Muri iyi minsi nagize inzozi, hanyuma izo nzozi rero zinanira gusobanura. Bisa nkaho womenga Imana imbwiye ikintu mugabo itagiheraheje. Rero itagiheraheje, numva nyene nkwiye kurindira nkamenya ico Imana ivuze. Numvise ijwi ry'Imana rimbwira amajambo abiri. Ijambo rya mbere ryambwiye ngo Mozambique. Hanyuma ryongera rimbwira ngo muri uku kwezi ngo mugiye gutangura kubona ivyiza. Ayo majambo abiri. Ko kwezi ni ukwezi kwa gatandatu twarimwo. Avuze ati muri uku kwezi mugiye gutangura kubona ivyiza. Hanyuma nikanguye ndavuga Mana, Mozambique habaye iki? Mozambique hari iki? Mwami Yesu mbarira, Mozambique ni biki? Mbura inyishu yabyo. Abantu dusengana ku murongo, tufise amasengesho iminsi yose, guhera 2:00 z'ijoro. Baca barambaza bati, dukunda kubibazanya tuti nta makuru y'ijuru, ninde afise amakuru y'ijuru akayaduha? Hanyuma jende babwira nti jewe yamara ibyo nabonye sinzi ibyo ari byo. Ati tubwire. Jende numvise ijwi rimbarira ngo Mozambique. Hanyuma nongera numva ijwi rimbarira ngo muri uku kwezi kwa gatandatu ngo mugiye gutangura kubona ivyiza. Ivyo byose rero abo bose twari kumwe bavyumvise. Ikibazo ni Mozambique hari iki? Ikibazo ni tugire gute ku bwa Mozambique? Mbese dusengera igihugu ca Mozambique?
canke mbese ngira ngende kuvuga y'ubutumwa canke mbega n'ibiki. Biba rero ntafise ubisobanurira, ariko nshishikara kwibaza Imana. Imana nayo murazi irashobora kukwishura canke nayo ikihorera. N'umwami araganje ibihe byose, izina ry'Imana yacu nirishimwe. Haheze amajoro abiri niho naza numva ijya nkuru iriko iravugwa y'abakozi b'Imana bari bagiye hariya kuvuga y'ubutumwa, hanyuma bakagira isanganya. Narababaye navuze nti Imana, kubera ko utabimbwiye neza ngo menye icyo ndi bukore, kuko sinamenye n'icyo nsengera, urumva. Ariko narasenze mu ncamake ndavuga nti Imana hezagira igihugu ca Mozambique, Imana hezagira abantu b'Imana bari hariya, Mana nyene kwa kundi usenga nyene vagema. Hama mu nyuma ndavuga nti mbega yewe ntebe neza ni igihugu ca Mozambique ndagisengere nkaho womenga ni igihugu canje. Ariko navuga nti okay, ni byiza gusengera ibihugu byose, cyane cyane iyo Imana igize ikikubwira. Ariko nagira mvuge ngo sifa na shangwe kule mbinguni, ishimwe riduga mwijuru ku Mana, indirimbo z'ishimwe ziduge hejuru ku Mana, kubera yuko umwami Imana azi ico yakoze. Uyu munsi tufise amarira, cyane cyane ishengero ry'Imana ryo mu Kirundo rirafise umubabaro mwinshi kubwo kubura abakozi b'Imana bari bagiye hariya mu gikorwa c'Imana. Umwungere wa mbere yari yagiye hariya mu gikorwa c'Imana, hanyuma n'uwundi mukozi w'Imana nyene, umupasiteri wundi bari bajanye, ariko wewe aracagwaye, ntaracikana sinzi nk'ubu, ariko wewe aracari mu bitaro. Kandi n'uwundi mukozi w'Imana nyene yarariyo, nawe nyene n'umunyakirundo, yari yagiye nk'umumisiyoneri agiye gukora ibikorwa by'Imana hariya, nawe nyene yapfuye. Bapfiriye rimwe, bagize accident bari mu modoka imwe. Hari ikintu umuntu yo kwibaza, mbega ibi bintu ni biki? Bazi uyu munsi hari amajambo menshi, hari amajwi menshi, ariko reka tubirekere Imana, kuko bitayituwe kandi yari ibizi. Imana yera y'ububasha iragahezagirwa kuko izi byose. Nagomba ndemeshe umuryango wiwe, umuryango wabo bahisi, imiryango y'abo bahisi, Imana y'ububasha ibirure, ibafate, ibakomeze. Kandi n'ishengero muri rusange ryo mu Kirundo, Imana Data wa twese irikomeze. Kandi naho bariko barakorera hariya muri Mozambique, irya shengero naryo nyene ryabuze umukozi, by'ukuri Data wa twese abakomeze. Ariko ico nzi ntakekeranya, Imana si umuntu kandi ntikora ikintu par hasard, igikora yabiteguye, yavyemeye, ifise uko ibigenza. Nico gituma tudakwiye kwemerera amajambo yose canke amajwi yose ya Satani yoza yikikamwo. Data ari ku ngoma, ivyo vyose yari yabibonye. Imana ishimwe. Ico ngaruka kuvuga, bene data nshuti z'umusaraba, aho muri hose ku isi yose, umwe wese avuga ati uyu munsi ndiho ariko ejo nzoba ntakiriho, none nsize inyuma yanje. Numvirije ubutumwa uwo mukozi w'Imana yavuze, haleluya, yasize avuze ati nzodugira aho ngeze. Ninde yarazi ko azohava adugira muri Mozambique, ko ariho yarageze? Ariko Imana yari ibizi. Imana irazi gari zo kujana mwene da. Ntuhanga ikurondera ngo mbega, oya. Yesu yakoze ibimuhimbara. Bakozi b'Imana mureme, iyo ikigori ceze baracimbura,
kandi kiba ikimazi iyo cimbuwe mu gihe caco kitarononekara. Haleluya. Kigira ikimazi, kiraryoshe iyo cimbuwe ceze, niho kiba gifise ikimazi. Ariko iyo kiretse kikabanza kikaborera ku musozi, ntikiba kikiryoshe. None rero data azi kugendura mu murima wiwe akabona ibikwiriye, Imana nihabwa icubahiro. Mwijuru bavuza impundu. Haleluya. Hahiriwe abapfa bapfira mu Mwami. Amen. Wewe mbega ni gute? Imana ishimwe. Ewe Kristu mutwaro wanje warawiremetse, wishize mu gishingo canje, umbera ikimazi. Haleluya. Turashimiye Yesu yatugiriye Golgota kugira ngo amaraso yiwe atweze wewe nanje, adukure kw'ivyaha, adukure kw'ivyo twagabitanije. Hahiriwe abari muri Kristo bagenda bezwa uko buca uko bwira. Haleluya. Twame dukunda kwezwa, dukunde kwihana, kuko mwijuru nzojamwo abera. Mwijuru nta manyanga ariyo, mwijuru nta caha kinyegezwayo, mwijuru hariho ubutungane bwose bukwiriye. Yesu aduhe kwezwa rero. Abatashe bagiye kandi Imana ishimwe. Kandi si ibyo gusa, mutereje amaso murabona yuko abantu b'Imana bariko barataha ku bwinshi. Abakozi b'Imana bariko barataha ku bwinshi. Reka mbwire wewe nanje tugisigaye, tunganya nshuti yanje, tunganya, reka gusamara bajya bagiye, hasigaye wewe. Tunganya ibyo mu rugo rwawe, tunganya ibyo muri famiye yawe, tunganya ibyawe we n'umugabo n'abana bawe, tunganya ibyaho mu muryango, by'ayo matongo. Tunganya, nta canduye kizogerayo, utazohava utangirwa kw'irembo. Tunganya. Bimeze bite? Imana idufashe. Mwe na Kristo, ubucuti bwa mwe na Kristo bumeze ngwiki? Ibya kino gihe biragoye. Ibya kino gihe biragoye, harimo amapirate menshi, ibintu bisa n'iby'ukuri kandi atari iby'ukuri. Uzobona abantu bariko baravugishwa, batamba bavugishwa, ukibaza ngo ni mpwemu y'Imana, naho atari byo. Uzobona abantu bagenda nk'abantu b'Imana, bagenda nk'abagororotsi, ariko atari byo. Dushime Yesu atawe umunyegeza. Mwami Imana nawe umunyegeza. Nico gituma ndakwinginga mu izina rya Yesu Kristo, kandi nanje nibwira, wongere urabe, wongere usuzume, wongere urabe mbega ibyawe bihagaze neza. Mbega Yesu agushingira intahe yitwa ngo iki? Mbega urumva Yesu agushingira intahe? Mbega urumva Umwami Imana aguharura gute? Imana ishimwe. Ndakwifuriza kwihana neza, ndakwifuriza kutagira icyo uziguriza. Hariho ibintu abantu bagenderamwo by'ibyaha, ariko kubera yuko mu ishengero batabihana, umuntu ukamenga nta caha afise. Umuntu ugasanga agenda uko yishakiye, mugabo kubera yuko aho hantu hari babitorera, bavyemera, ukamenga n'amahoro. Nta mahoro. Mwijuru nta juru ryabajya, nta juru ryabajya, nta juru ryabajya. Ijuru ni ry'abana b'Imana bihanye bakagendera mu kwera no mu kugororoka. Nico gituma dukwiye gusenga, umuntu wese akaba inshuti ya Yesu neza, kugira ngo Umwami Imana mugendere ku giti ciwe, akubwira ati hajya nahajya 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 gorora. Haleluya. Umwami wacu Yesu arumva, Umwami wacu Yesu arishura, Umwami wacu Yesu abona ibintu, arabibona kandi akabisobanukirwa. Yesu nashimwe. Nariko ndavuga ngo harahiriwe abapfa bapfira mu Mwami. Kandi nongera mbwira ishengero ryo mu Kirundo ngo muherekeje abageni, muherekeje abantu b'Imana. Imana ishimwe. Abasigaye mureme, hanyuma mubandanye ibikorwa. Bajye baratogeje umurimo wabo,
hasigaye umurimo wanyu namwe kugira ngo mubandanirize aho bari bagejeje. Saho gusa hari bene data bandi batashe ahojeje kandi n'ishengero ry'Ibujumbura ryo mu Ngagara ryabuze umukozi wayo, umukozi w'Imana David. Imana data wa twese iremesha abasigaye, iremesha umuryango wabo mu izina rya Yesu. Imana data wa twese akomeze umurimo, abagiye baragiye, abasigaye dukomere kandi dukomeze aho bari bagejeje. Mwami adufashe. Nasomye ijambo ry'Imana nsanga Imana yacu iragororotse. Hariho ibyo idashobora gukora. Ntishobora kwinjiza umuntu mu ijuru adatunganye, ntibishoboka. Eka ntishobora kukugururira udatunganye. Ipfuma igira uko ubigenza ariko ukabanza ugatunganya. Rero wowe nanje tugisigaye si uko tugororotse gusumba bariya bagiye, ahubwo nuko hariho ibyo tugikora, hariho ibyo tugishyira ku murongo. Imana ishimwe. Wowe wagwaye ugakira, Yesu nashimwe, hariho ibyo ugisigaje gushyira ku murongo. Hariho ibyo usigaje gushyira ku murongo. Imana ishimwe. Urukundo rw'Imana nirwo rwatumye usigara, urukundo rw'Imana nirwo rwatumye bigenda uko. Imbabazi z'Imana, Umwami ashimwe. Tunganya ibyawe, tunganya ibyo mu nzu yawe, tunganya ibyo mu ishengero ry'Imana, tunganya ibya hagati yawe n'abakozi mukorana, tunganya mu izina rya Yesu, kuko ata mwanya ugisigaje, nta mwanya ugisigaje. Tunganya ibyawe we n'abana bawe, tunganya mweneda, tunganya mukozi w'Imana, tunganya. Yesu araje kandi ataraze urupfu ruraza, ariko Yesu ashimwe, ariko arimbura abakozi. Mutunganye, dutunganira Imana. Haleluya. Nasomye ijambo ry'Imana rimbwira ko Imana ifise inzira idushikana ku cyo yaduteguriye. Irafise inzira idushikana ku cyo yaduteguriye. Nimba yaduteguriye kuzokwinjira mu ijuru, irafise imodoka yateguye izotujana. Bamwe imodoka yabo ni agisida, bagapfa bishwe na agisida, mugabo bakinjira mu bwami. Abandi imodoka yabo ni ingwara, bakagwara bakavuza ariko bakaruhuka bashitse mu bwami. Ni byinshi, imodoka y'umuntu ni nyinshi. Hariho ubundi aba ari mu ntambara urusase rukamukubita, ariko uko bimeze kose ntawe ushika mu ijuru adapfuye bene. Nimba byarashitse ku bantu bagira ubuntu n'Imana, tukabona ngo Enoke ngo yapfuye ngo yagiye ngo adaciye mu rupfu, si bose. Urupfu ni irembo, urupfu ni irembo. Bibiliya yatubwiye ko atawe inyama, uyu mubiri w'inyama n'amaraso nta kibanza ufise mu bwami kwa Data. Ubanza kuwambugwa, vyanka byakunda uyu mubiri w'inyama n'amaraso ubanza kuwambugwa, hanyuma ukawusohokamwo, hama ukagenda. None ko tuwambaye ari uturemera, ari utugora kugororokera Imana, ari uducisha muri bya bindi bya Imana yanka, uyu tuzowambugwa maze tugende. Ngaruke rero, Imana yaraguteguriye ijuru. Umwami Imana yatwemere kuzokwinjira mu bwami kwa Data. Hari inzira tuzojamo, kuko ntidushobora kuja hariya uyu tutawambuwe ngo twambikwe ukudapfa. Imana ishimwe. Hari ijambo nasomye byanejeje cyane. Yosefu yari yaremerewe ko bene nyina bazomupfukamira, yararindire kuzobona ibyo bihe ashigwa hejuru ya bene se. Yari yarabibwiwe n'Imana,
ariko hagati yo kubibwirwa no kubishikira haciye ibihe bitandukanye biboneka yuko bitagikunze, ndetse n'abumvise ayo makuru bagerageje gucuvya canke kwica uwo mugambi w'Imana uko bishoboka, kuko batagomba ko murumuna wabo abaganza. Murabizi ingene bamugurishije, abandi bavuga bati tumwice, nitwamwica indoto ziwe yarose bizoba bipfanye nawe. Ariko data ntaneshwa, data yaravuze azobishitse. Naho hoza abantu bitambika imbere muri uwo mugambi Imana yakubwiye, baze bitambike bakore, ariko ntibazobishobora, kuko iyo avuze, haleluya, yikurikirana ijambo ryayo mpaka ikarishitse. Yesu nashimwe. Murabizi ingene bamugurishije, akagenda akagurishwa muri Egiputa, akagenda umuvyeyi wiwe akagira ati none umwana wanje yapfuye, ariko ntiyari yapfuye, yari mu ishure ry'Imana. Kuko hariya data agomba kugushikana, hariho entraînement ariko aragucishamwo kugira ngo uzoshikire irya poste yakubwiye. Na Yosefu niko byari bimeze. Muri kwa kugurishwa, muri hahandi kwa Potifari hariya, yariko ariga kugororokera Imana, kwirinda icaha, kuba umwizigirwa. Bya byose yabyigiye muri rwa rugo, hamwe wa mugore yagomba kumukoresha ibyaha akamutana impuzu. Murabizi hajya hose Imana yariko iramuforma kuba umwizigirwa. Haleluya. Ati hari ikindi tarashikako, banza ugende muri prison wige guca bugufi. Warize kuba umwizigirwa, okay, ubu naho iga guca bugufi. Ngwino amanyamabanza here, acaja muri prison, agenda gukwigira y'amasomo menshi cyane. Imana ishimwe. Ariko vyose Imana yari kwiruzuza dossier kugira ngo imushikane aho yamugejeje. Hariya muri prison yahahuriye n'abandi Imana yarungiseyo bamubere nk'ikiraro. Imana ntibesha, kandi Imana ntacikorera ubusa. Abo muri kumwe ngaho, abo mukorana, abo bagenzi bawe, haleluya, abo mwakundanye, abo mwamenyanye, hariho ico Imana yabashizemo kizoba umugozi wo kugukwega gushika kuri bya bindi Yesu yakubwira. Imana ihabwe icubahiro. Inzira z'Imana ni nyinshi kandi ni nziza. Yosefu murabizi, amaze kuva hariya muri prison, yumvise Farao amutumako hariho inzozi zamunaniye gusobanura, kubera yuko bwa bwenge bw'Imana Imana yari yaramuhaye, yari yarabikoresheje muri prison. Abwira abantu bari bafunganywe, arababwira, abasobanura inzozi zabo, kandi babona birashitse. Baca bavuga ati ye, uyu muntu arimo impwemu y'Imana, uyu muntu ni umuntu adasanzwe. Umuntu asobanura iby'Imana yavuze kandi akabisobanura neza, ni ukuvuga ko harimo impwemu y'Imana. Bagiye bashitse, iyo bashitse baca badondera umwami ati twari hariya muri prison, hariyo umuntu natwe yaraduhishuriye inzozi, arabitubwira, kandi uko yabivuze niko byabaye. None rero ntuhangayike, arabishobora, n'ibyo byawe arabishobora. Farao ati koko, okay, aca aramutumako. Bibiri tubwira ngo baca bamumwa umushatsi, bamwambura impuzu zo muri prison, bamwambika izindi impuzu nziza, bamuca inzara, baragira gute, baramurosa, baramusiga. Aca agenda ibwami asa n'umuntu asa neza. Imana ishimwe. Aja imbere ya Farao ari umuntu asa neza, adafise n'agatre na kamwe kerekana muri prison, kuko Imana yamukuyeyo. Imana yamukuye hahandi. Haleluya. Iyi Imana ihamagaye umuntu ikamukura ahantu habi imujanye ahantu heza, hariho marayika babanza gukora ukuntu kugira ngo use niyugiye. Imana ishimwe.
aba bantu tubona bavuye mu mubiri hariho ahantu baciye marayika w'Imana abanza kubahingura basa niyo bariko baraja. Nico gituma uzorabe umuntu ariko aja mu bwami uzomwumviriza amajambo yiwe ya nyuma ibyo azovuga, niwe uzomenya uti uyu muntu uzobumva benshi bavuga ngo jewe ndiko ndagenda, ngo jewe ndabona iyo ndiko ndaja, ngo mwijuru nabera, ngo bene data mwihane, akabanza kuvuga ibisa niyo ariko araja. Bisobanurwa ngo nabigereranije n'uku kuntu Yosefu avuye muri prison yabanje kwamburwa imyambaro mibi. Umuntu aja mwijuru ntaba akigendagenda muri bya bikorwa bicafuye, ntaba akivuga ya majambo yo gutukana, ntaba akivuga ya majambo y'ubwibone. Bijya biba byamaze kurangira muri we. Iyo umuntu ariko arabona iyo ariko araja, ivyumviro birahinduka, agahinduka agasa niyo ariko araja. Haleluya! Wirabe mbega uri kuragenda canke mbega uhagaze mw'isi canke uri kurimuka. Ingene ubayeho, ingene uvuga, ingene ukora, ibyo byose byerekana ko wimutse. Marayika hari ico bariko barakora kuri wewe. Haleluya! Ndashima Yesu. Marayika hari ico ariko arakora kuri jewe. Marayika hari ico ariko arakora kuri wewe, kuko ijuru ryamaze kwandika naka turamushaka, naka turamugomba, naka arageze kwaza. Marayika nyarutsa mpemu yera, genda mubwire atunganya hajya, akure kijya, akure kiriya, akure. Haleluya! Kuko mwijuru tujana hera kandi hazoja yabera. Haleluya! Hazoja yabera, hazoja yabera. Baramushikanye ibwami, arasobanuye inzozi, aramubwiye umwami ati hagiye kuza imyaka 7 niko Imana yakubariye, ati iyo myaka 7 zaba ari imyaka y'uburumbuke, muzokwimura ibintu byinshi, ati hanyuma ati mu nyuma yaho hazoza imyaka y'inzara kandi izo myaka iteye ubwoba. Aca mugira inama ati rero umviriza, ndakugira inama, rondera mu bantu bawe, reka kumbura navuze cyane, reka ndabisome. Itanguriro 41 ku murongo wa 33 haravuga ngo, nuko rero nyaguhora ku ngoma nurondera umuntu w'umunyabwenge w'umuhanga, umuhe ubutware mu gihugu ca Egiputa, kandi mugenzi ushireho n'abimburisha bimburishe ikigira 5 c'ivyera mu gihugu ca Egiputa muri iyo myaka y'uburumbuke uko ari 7. Bakoranye ivyo vyimburwa byose by'iyo myaka myiza igiye kuza, babungabunge mu bisagara imihure y'impeke yo gutunga abantu, bayibike igabwe nawe nyaguhora ku ngoma, kandi izo ndya zizobera igihugu ibiziganirijwe iyo myaka 7 y'ikigoyi kizotera mu gihugu ca Egiputa, kugira ngo igihugu coye guhona kubw'ikigoyi. Aca mugira inama ati rondera abantu b'ubwenge b'abahanga, bimburishe babike muri iyi myaka hagiye kuza igihe c'iyimbura ryinshi, muze mubike kuko inyuma hari igihe kigoye cakigoye. Yamugiriye inama. Imana ishimwe. Ndakunda abantu bangira inama. Hari igihe umuntu akavuga ariko atagira umuntu amugira inama, ibyo nabyo si byiza. Si byiza. Mugira inama uti none ko bimeze uku, icyo baciza rero genza gutya na gutya. Imana ishimwe. Rero Bibiliya irambwira ngo Farawo ngo acavuga ngo none wowe washoboye kunsobanura ibi bintu, ninde yo kurusha ubwenge? Nta wundi mbona atari wewe. Imana ishimwe. Haleluya.
ngo aca ubwo nyine ntiyasubiye muri prison. Oya, ntiyasubiyeyo, yavuyeyo, ahubwo aca atera aja imbere muri bya bindi yari arindiriye imyaka n'imyaka. Inzira irugurutse. Ndakwifuriza nawe ngo inzira yuguruke, uve muri uwo mwijima, utera uja imbere muri bya bindi data yakuvugako. Haleluya. Saha gusa hari hahandi ndagomba kuhanshitsa, Mwami Yesu hari hahandi ndagomba kuhanshitsa. Saha gusa hari hahandi ndagomba kuhanshitsa, mu kwizera hari hahandi ndagomba kuhanshitsa. Saha gusa hari hahandi ndagomba kuhanshitsa. Haleluya. Hari hahandi tugomba ku Mwami yugurura, tukinjira. Yosefu yaranezerewe no kuva muri prison, ariko yaraje ku kazi. Ntiyarazi ko adashaka gusubirayo, ariko Imana ibiramukuyeyo burundu. Kandi ati si ibyo gusa, ntusubira kwa hariya iyo bagukuye igihe waja muri prison. Oya, ahubwo wahinduriwe, ubu ufashe inzira. Yesu we, wahinduriwe, ufashe inzira ikujana ahandi Yesu yaguhamagarira kuva igihe cyose. Imana ishimwe. Yosefu rero yitwa Yosefu, avuye muri prison yitwa Yosefu, avuye muri prison afise ibikomere yagendanye imyaka myinshi, igikomere yatewe nabo mu muryango bene nyina bamugurishije, afise ibikomere yatewe na rwa rugo rwamutuma agenda muri prison bamubeshera. N'ivyari byinshi byari byuzuye umutima wiwe, ariko Umwami ariko arabyeyura bukebuke. Imana ishimwe. Kumbura ico muri prison bakimukuyemwo, Yesu ahabwa icubahiro, ariko bishoboka ko mu mutima bitari bwasokoroke. Hari igihe uba ahantu Imana yakugiriye neza, ariko ivyumviro bikagomeza kukwibutsa ingene wabeshewe, ingene naka bakugiriye nabi, ingene ukibaza ni gute, kubera iki babigize, kubera iki. Kandi uri mu bihe by'ibisubizo, uri mu bihe byiza, ariko umutima ugahorana ntaryo ugusubiza hariya. Hashimwe Yesu azi komora ibikomere kandi bigahera burundu. Yosefu Umwami ahamaze kumuha iyo poste nziza ikomeye, hari ibintu yamukoreye. Yesu nashimwe, hari ikosa atokora. Yesu ntashaka guhamagara umuntu amuhamagaye, hariho ibyo amukorera kugira ngo ase n'ico gikorwa agiyemwo. Imana ishimwe. Nico gituma kenshi iyo umuntu ahawe poste kanaka abanza kujanwa muri formation kugira ngo amenye ngo muri ibi bintu bavyifatamwo gutya na gutya. Imana ishimwe. Yosefu nawe reka turabe ico Umwami yamukoreye. Tugende hariya ku murongo wa 42. Nuko Farao, Itanguriro 41 ku murongo wa 42. Nuko Farao aca yiyambura impeta, haleluya, iriko ikimenyetso yo ku rutoke rwiwe, ayambika Yosefu ku rutoki, haleluya, amwambika impuzu zera nziza. Imana ishimwe. Izi mpuzu yazambitswe n'Umwami, ati ngizi n'ipete yiwe, ngo aca mwambika n'umugufu w'izahabu mw'izosi, haleluya, ngo amuha kugendagenda mu mukogote wa kabiri kuwiwe. Bakagenda barasemerera imbere yiwe bati nimumupfukamire, haleluya. Nuko amuha kugaba igihugu cose ca Egiputa. Farao abarira Yosefu ati jewe Farao ndabivuze, ntawuzo
uzotaramura ukuboko canke ngo ashingure ikirenge mu gihugu cyose cya Egiputa utabyemeye. Farawo yita Yosefu irindi zina, Safenari Penaya, amushingira Asenati mwene Potifera, umuherezi wo mu gisagara Oni. Yosefu araheza agendagenda igihugu cya Egiputa. Imana ishimwe. Turabonye Farawo yamwambuye impuzu, amwambika impuzu z'ibwami, na za zindi yari afise zimwe bamwambika nziza bamukwiza muri prison, nazo nyene barazimwambuye kuko zirya zari impuzu nziza, ariko ntizari impuzu zidefinisa igikorwa afise icyo arico. Baca bamwambika ipete y'umwami, bamwambika n'impuzu zera nziza zisa n'abakora ibwami nyene. Imana ishimwe. Hanyuma ikindi, Farawo ngo aca muhindura izina, kubera yuko izina rya Yosefu ryari rikonekite n'ibindi byinshi cyane. Izina rya Yosefu yari Yosefu yagurishijwe na bene nyina, yari Yosefu yabaye muri prison, yari Yosefu ibiki. Ariko avuga ati ubu ni bishasha, izina rishasha. Haleluya. Ngo aca muhirindi izina. Bene data, turifise amazina meza twitwa, ariko hariho irindi zina Yesu yatubikiye ngo tuzokwambikwa amazina mashasha mu izina rya Yesu. Ngo ewe Mana we, hariho ibintu bishasha umwami yatubikiye nitwagera hariya. Amazina mashasha tuzoyaronka. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Haleluya. Kandi Imana yamuhorera amarira Yosefu, imwibagiza ibyo yaciyemo byose. Noneho amenya neza ati nukuri ndasobanukiwe yuko bene mama nta kibi bangiriye. Bene mama ibyo bankoreye byose yari umugambi w'Imana. Aca ashima Imana. Nico gituma dushobora gusoma hariya mu Itanguriro 45 ku murongo w'indwi, haravuga ngo, Itanguriro 45 ku murongo w'indwi, Imana niyo yatumye mbitangira imbere kugira ngo ibabogore mugire ico musiga mu isi, ibarokoze agakiza gakomeye. None rero si mwebwe mwandungitse ino, ni Imana. Haleluya. Arasobanukirwa ati si mwebwe, bimwe mwangirira si mwebwe, ni Imana. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Aca arasobanukirwa yuko Imana ariyo yabikoze. Rero bene data, nanje nagomba mvuga aka kantu. Nimureme, nta muntu ashobora kugira nabi uwundi data atabyemeye. Data atabishize kwigika umuntu bikunda, ariko yaramutse akabyemera naho nuko ariyo nzira. Yosefu bene nyine bamugambaniye, byari biteye ubwoba, bamugiriye nabi, byari biteye ubwoba kumva bene nyoko bakugirira gutyo. Ariko amaze kubona yuko iyo batari kumugirira gutyo ntiyari gushika yaja, ubwiwe ntiyari kuvuga ngo cenda agiye kurondera akazi muri Egiputa. Yari muhererezi d'abord. None umuhererezi hari ijambo bafise, bavuga tugenda gute. Ariko bo bagiye inama bati reka tumugurishe, womenga bamugiriye nabi. Ariko n'ububasha bw'Imana, ndashima Yesu, ububasha bw'Imana bukoresha buca mu nzira zose kugira ngo bikunde bishoboke. Baca bamuterera hariya naho aba asamiye ashitse mu maboko y'Uhoraho Imana. Imana iramuforma. Ihejeje kumuforma iramuhagira mwezi, imuca inzara, imukura imishatsi, imusiga amavuta mashasha, imwibagiza wa munuko wo muri prison, imwibagiza bya bindi byose. Acaja kuba umuntu akomeye cyane mu gihugu cya Egiputa.
Imana ishimwe. Nawe mwene data, reka ndakugarukire. Yesu hariho ibyo yavuganye nawe kandi ariko arabishitse. Ariko aho ngeze uyu munsi birashoboka kugeza ahantu h'umuzitanya, h'umwirabure w'umuzitanya, uvuga uti ibi bintu bizoshika gute? Canke babavugishwa ngira ngo barambeshe, canke bya bindi ngira ngo Imana oya. Hagarara kuco Imana yavuze, hamwirindire. Ingene biba si ibyawe kubimenya. Muririmbye yararirimbye, urashobora ndabizi naho nazi ukugenza, Yesu we munyabugingo, kaze kaze nyuzura. Yesu arashoboye, turabizi, ariko ntituzi uko abigenza. Icyo tuzi ni uko ari umwizigirwa. Komeza umwizere nshuti, komeza umuhereze ubugingo bwawe, azokugirira neza. Turashima Yesu yavanye Yosefu muri yavanye Yosefu kuba umuprisonier ikamujana ibwami. Yesu arashoboye. Iyi si turimo turafunzwe, ariko mwijuru iyo tuja ni heza. Mwijuru iyo tuja huzuye umunezero wose. Mwijuru iyo tuja tuzokwibagirwa imibabaro yose twagize, tuzokwibagira vya bikomere byose twatewe n'abo twabayemwo, tuzovyibagirwa. Haleluya. Tuzomenya tuti Imana ishimwe yatugiriye neza. Bene data, iwacu ni mwijuru, niho twiteze ko umukiza wacu azova. Aha ku isi turi ingenzi, nuko turemeshanye muri ayo majambo, kandi hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami wacu Yesu Kristo, kuko abo nibo bagiye kuzoruhuka ubutame bwabo. Imana ihabwa icubahiro. Ndabaremesheje bene data, birababaje kubura ubukunda, birababaje binakabonge, birababaje, ariko iyo umenye ko apfiriye muri Yesu n'umunezero, uvuga uti haleluya, aratabarutse. Ese icompa nanje nkazotabaruka. Ubundi yavuze ngo ati icompa nkazokwipfira nk'uko abagororotsi bapfa. Imana ishimwe. Yesu nabahezagire. Mana data, ndagushimiye. Uri umwami ugira neza, urakomeye. Ntawe uhwanye nawe Yesu. Biko gukora n'ibitangaje gusa. Izina ryawe nirihabwa icubahiro. Dusabye gusobanukirwa mwami, nk'uko Yosefu yasobanukiwe. Akamenya ati nukuri ndamenye Imana niyo yanzanye ino. Si bene mama bangambaniye, si bene mama bangiriye nabi, oya, ariko n'ukuboko kw'Imana kwabikoze. Mana ndagushimiye, ntawe ushobora kudukorako, ukuboko kwawe konyene niko gutegeka. Ndagushimiye, uhoraho urakoze kubatashe, uhoraho urakoze. Mwami Yesu urakoze, nuko uturemeshe mwami, uturemeshereze muri aya majambo, tumenye kuri Imana uganje. Urakoze Yesu, uzigame ubugingo bwacu, uduhe kwama twitegura buri munsi. Kandi Yesu ndasengeye imiryango yabuze ababo, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, komeza kubaba hafi, komereza kubahumuriza, komeza mwami Yesu, kuko umutima wahumurijwe nawe, nta wundi muntu yose akunyiganyiza. Uhabwe icubahiro kuri Imana, tukuziga ko vyose nico gituma tukwizeye. Mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti niho ndabisenze byose. Amen. Haleluya. Mwari kumwe na Françoise, habonayo nimero za telefone ni za zindi, ni +45 +46 768 00 65 46. Kandi ishene turiko ni shene habonayo. Uhoraho Imana aduhana umugisha namwe mwese. Amen.